vuga abatsinze ibitsindo muri champions zitandukanye witwa Cristiano Ronaldo akaba avuga yuko yifuza kuzogira iki gutsinda ibitsindo ngo buriya ngo kugeza muri kano kanya nuko ngo barakwiye ngo kuba gutanga igikombe ndavuga gutanga ikirato c'inzahabu ngo barakwiye kuza barashiyamwo n'ihigano vuga ngo rya Saudi Pro League ndavuga ngo n'ihigano rikinirwa mu gihugu ca Arabie Saoudite uhugeza muri kano kanya aravuga ngo buriya gutsinda igitsindo ngo muri Laliga ngo biroroshe gutsinda igitsindo ngo biroroshe cyane ngo bitandukanye no mu higano rya Saudi Pro League ngo yuko kugeza muri kano kanya ngo biba bigoye gutsinda igitsindo aravuga ko kugeza muri kano kanya biko biramugora cyane cyane ko ashobora gutsinda igitsindo canke ngo abandi basatirizi ngo yagwa gutsinda ibitsindo muri Arabie Saoudite ngo mugabo ngo muri championnat novuga ngo ya Laliga ngo yavyoroshe cyane ngo rero ngo yifuza yuko abakinyi batsinda ibitsindo vyinshi mu higano rya Saudi Pro League ndavuga mu higano rya Arabie Saoudite nabo barabashima abakinyi batsinda ibitsindo ku mugano w'Uburaya Adu Jean Claude Cristiano Ronaldo abantu bavuga ngo amajambo yavuze yubara amajambo yo nguravye no musi ngo bakamusa Benzema ngo baratsinda ibitsindo vyinshi mugabo ngo vyarabuze ngo Cristiano Ronaldo yatsinda ibitsindo ngo bitari bike ngo mugabo ngo yakatsinda ibitsindo vyinshi abandi bakavuga ngo no musi Cristiano Ronaldo nawe nyene amaje karavuga n'amajambo ndavuga ngo atari yo ahubwo no musi igajya Liga niryo rikomeye gusumba Saudi Pro League aya majambo Adu Cristiano Ronaldo karavuga uko igajyo gutsinda ibitsindo muri Liga vyo bavyoroshe gusumba gutsinda igitsindo ryo muri Arabie Saoudite uravuga ko iki uremeye ne witwa Cristiano Ronaldo vyo kuri nibaza ko Cristiano Ronaldo aho akerereye novuga ngo aho atangurije urubuga rwa YouTube bisa nk'aho amajambo ava kwa Cristiano Ronaldo yagwiriye cyane gusumba uko twari tuzi Cristiano Ronaldo nk'umukinyi ahubwo twamumenye cyane nk'umuyotibere gusumba uko tumumenye nk'umukinyi bivuze ngo rero amajambo rimwe avuga hari gihe amwe umenga nayo mu YouTube nayo mu YouTube nyene ayo kudandaza ariko atari amajambo navuga ngo abari mu kuri kwinshi kuko ejo yavuze amajambo menshi yavuze ibintu byinshi bigiye bitandukanye ariko sishobora kuvuga kwihiganwa ryo muri Arabia Saoudite Saudia League Pro League sinabaza ko ari higanwa ribi kuko ririmo amakipe twagiye tubona ko yigaragaje muri Mondial de Club twabonye ikipe ya Al Hilal yigenza neza ikipe igenamo kari mu Benzema Al Ittihad nimwe amakipe nayo ameze neza Al Nassr nubwo avuga ngo biroroshe gutsinda igitsindo muri La Liga bikagora muri navuga ngo muri Saudi Pro League eske Cristiano Ronaldo banzurabe impamvu ashobora kuba ari karavuga bino bintu byose ubwa mbere Cristiano Ronaldo yashitse muri navuga ngo hariye yibaza ko nubundi gutwara ibikombe bizuba byoroshe ariko kugeza ubu bikombe byose biriko biramukwepa muri hariya muri Arabia Saoudite ibikombe byose ari karakinira aviramo final akaviramo demi final akaviramo huitième de finale ibikombe byose ugasanga nubundi biriko biramukwepa bivuze ngo ashobora kuba avuga ngo biragoye cyane gutsinda igitsindo muri hano muri Arabia Saoudite kurusha uko nabitsinda muri La Liga kubera ko nubundi success yashaka muri Arabia Saoudite ntabwo ari karazigeraho byoroshe nkuko bishoboka ko yavyibaza imbere ariko je sinza kwemeza ngo biroroshe gutsinda igitsindo muri Arabia Saoudite ko Arabia Saoudite ubu tugo turavuga ko hari harajayo abakinyi biba byitwa ko kariyeri yabo bisa nkaho bariko barayisozera ko nimba tuvuga ngo Ngolo Kante yagiye muri Arabia Saoudite nuko bamuhaye bwa mbere na mbere ku gafaranga gatubutse ugacigareka ko Cristiano Ronaldo yagiye kubera ku gafaranga gatubutse Lionel Messi bivugwa ko nawe yarondewe n'umugwi umwe wo muri Arabia Saoudite ariko wewe uwo mugwi akaba bisa nkaho bumvikana ko wewe asaba ko agiyeyo nk'umukinnyi agiye gutegura igikombe c'isi ategurire igikombe c'isi uburongo ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Arabia Saoudite no yabwiye uburongo umugara amubwira ati hano ntabwo ariho bategurira kuja mu gikombe c'isi ntabwo ariho bagira ntabwo ari higanwa rya entraînement dore bivuze ngo na Lionel Messi twari kuba twaramubonye muri Arabia Saoudite bisa nkaho nubundi ari muri babakinyi nubundi tubita ko bakuze bagiye kumarirayo kariyeri abakinyi rero benshi tubona hariya bisa nkaho nubundi baba baragiye kurangiza kariyeri mbere benshi atari uko baba baranditse izina ayangana nuvuga ngo nk'uyu Cristiano Ronaldo ndetse n'abandi biba bigoye ko usubira no kubabona muri ikipe nationale kuko gitwa nkigano ry'abantu bakuze rero bivuze ko ashobora kuba yabivuze yisunze ko nubundi atagikomba ari karatwara muri Arabia Saoudite
kandi muri Laliga yarabitwara ariko n'ubundi akibagirwa ko imyaka n'ubundi yari afise entourage yari afise muri equipe ya Real Madrid canke muri Espagne ntabwo ariyo entourage afise muri equipe ya Al Nassr nubwo novuga ko afise ba Sadio Mane afise amazina amwe cyo kwita ko yanditse amateka yo ku mugabane w'Uburayi cyane ariko ivyo no kwita ko n'ubundi yakabije cyane kuko yavuze imvugo ndenza rugero iyo nivugo ngereza rugero kuko wanashaka bimwe ashobora kubavuga byo kuko nanabonye babonye baramuza ati eske hagati ya wewe n'umukuru w'igihugu ca Amerika Donald Trump ninde tukwita ko yamamaye gusumba abandi naho bisa nkuko yishuye n'umundi yikwegera karavuga ngo nta muntu kw'iyisi nzima yamamaye nka Cristiano Ronaldo ngo jewe nije mukinyi namamaye gusumba abandi bivuze ngo ntabwo Donald Trump andushiyo hiti rero nabonye nako nyine ariko kakanu yavuga adungo ngo ntiyagiye ngo kwa Diego Jota ngo yongiye ngo mu birori nk'ibi ngo abantu bose babanzi kandi ngo simba ntengo nifuza gutera akantu k'akajaga wega Cristiano nawe ararenza yavuze rero ko n'umundi yanavuze ati kwiyisi nibaza ko ata muntu atanzi ati rero bivuze ko Donald Trump arazwa atariko ati jewe Cristiano Ronaldo ati nta n'umuntu mwatazi ati abantu benshi baranza ati nije mukinyi ndi populaire gusoma bivuze ko Cristiano Ronaldo hariho ibintu kuva kare iyo YouTube yiwe hariho biganiro bimwe bicako bimwe biba birimo kuri ariko hari n'igihe usanga yarengeje urugero peut-être na ambiance abarimwo ariko n'ubundi speech za Lionel Messi ndetse na Cristiano Ronaldo bisa nkaho n'ubundi bitandukanye cyane kuko Lionel Messi ariko haba ari humble cyane ariko Cristiano Ronaldo ikintu nimba arico kenshi rimwe agenda domye ku rutoki jewe nizera ko Cristiano dutegereza kumutahura uko nyene Timamvu dutegereza kumutahura ni yahe Cristiano Ronaldo musa sanu uri karasezera umupira w'amaguru nizera yuko atamyaka ntagiye kireke yasigaje muri football afise target yo kwiza ibitsindi igihumbi neza cyane rero mu gihe Cristiano ko nabishikako mu gihe Cristiano Ronaldo akicifuza ubwo bwamamare ku isi muri football yaraburonse nivyo bumugeza ahantu rero kuza guhagarika football ni bimwe bishobora kumusubiza hasi akaza hakamamara abandi bantu ugasanga ryazina giyiwe risubiye hasi agiye kudugira indi zina rero bugingo Cristiano akicifuza ubwo bwamamare canke no kumenyekana ategeza kwibanda muri bimwe no munsi je ndamwita nk'umu content creator mu content creator rero agegeza gukora utuntu twotuma abantu baguma bamukurikirana twotuma abantu baguma bavuga ama commentaire ama ibintu bitandukanye uno musi biroshe cyane kumva Ismail Gasore ashobora kuza akavuga ati ngo jewe nije ndi umuntu azwi cyane ngaha mu Burundi gusumba abandi bose wo bitahura kubera yuko ni umu comedian rero bivuze ubitaho ushaka kubitahura muri sasa nyene ya comedy ariko uranyumva ariko nizere ko bije bikavuga nka we dike cenke bikavuga nka jewe yego abantu bontera amabuye n'ibiti wesha urumva ariko Ismail Gasore yabo biroshe kumutahura rero Cristiano Ronaldo nawe nyene ko runo munsi afise YouTube agomba kandi kugira ngo izina ry'iyurize ryame hejuru ategeza kwibanda mu tundi tuntu kanaka twoguma tuvugisha isi ndetse n'abantu kugira ngo izina ry'iwe rigume muri bwa busitari kanatsinda uramva ko yanabajijwe ati ibintu byo kumenyekana aravuga ati niwe amenyekanye cyane gusoma ndetse no Donald Trump urumva niwe camamara rero kuri uno munsi ku isi y'uno munsi kandi biroshe kumva Cristiano Ronaldo wumvise ngo avuye ataco rimaze atanga uvuri rimwe ahubwo irikomeye ari Saudi Pro League ukumva ko Cristiano Ronaldo biroshe cyane ko yoza ngaka akavuga ngo Ligue 1 ntabwo rikomeye cyane gusumba Saudi Pro League kubera yuko iryo higanwa avuze rya Ligue 1 rimwe wa mukinyi bama bahangana Lionel Messi kugira ngo vyorohe abakunzi ba Lionel Messi baduge hejuru bavuga ati Cristiano Ronaldo yavuze ibi iki kugira ngo izina giyiwe rigume riri kuri headline uri kuranyuma birose cyane kandi ko Cristiano Ronaldo yovuga kuri Major League Soccer kubera ko najyari narumvise uno David Beckham asanzwe na ari umwe mu bayobozi ba bino equipe ya Inter Miami ikisanzwe kinango no Lionel Messi akavuga ati biratangaje cyane kumva umukinyi imisi yose y'amavuga ihiganwa atanakiniramwo ataco rimurabako ukumva kararivuga ngo ryaciriritse nta bukomezi rifise ariko ugatahura impamvu kararivuga nuko riri mu wundi mukinyi bivugwa nkaho canke yitwa ko ari we anakomeye ku isi cyane kandi kanatsinda bama babahanganisha ukumva rero arajwe ishinga no kuza kuvuga ihiganwa rikinamwe uwo mukinyi mugenzi we yaravuze kuri Ligue 1 kubera ko ico gihe ryakinamwe Lionel Messi uno munsi Ligue 1 yabaye nk'ugihoza atambukiye muri Major League Soccer kandi kubera ko rikinamwe Lionel Messi uno munsi ukumva yuko Cristiano Ronaldo biroshe ko yoza akavuga ati kubidimone sindoto zanje
haugejeje kurarondera ama interview mu myaka yeze ndetse hari naga post naciye ko yigeze kuba na posting abasezerewe n'umugwi wa Maroc muri UEFA Champions League kandika ko ego birababaje cyane gutwara Coupe du Monde zari indoto zacu dufise ndetse n'indoto zanje ndetse no gufasha umugwi wanje w'amavukiro kugira ngo ndawushire ku yindi level ndahuhe irindi zina ndahuhe iyindi shusho ku mugabane w'isi ariko ntibyashoboye gukunda ni ibintu bibaje cyane kumva ko usezererwa mu higanwa gukora kina nk'ihiganwa ryo gutwara igikombe c'indoto zawe ariko no munsi kumva Cristiano Ronaldo araje harakoze interview avuze ati ngo Coupe du Monde ntabwo ari indoto zanje kubera iki wa mukinyi ne Lionel Messi aheruka no kuyitwara kandi kanatsinda wumva ko bikora vugwa ngo Lionel Messi niwo mukinyi akomeye cyane gusumba Cristiano Ronaldo kubera ko afise Coupe du Monde kumva Cristiano Ronaldo nawe aravuze ati jewe kugira unyite ko mukinyi ko ndi mukinyi akomeye cyane nibisaba ko mparurira ngo kuba ngo manze gutwara ngo Coupe du Monde ngo ivyo bisaba kucunyita ngo ni mukinyi akomeye cyane ukumva ko ivyo byose ariko arabivuga rero afise ariko aratargetinga ariko aratumbereza je novuga ati Cristiano Ronaldo amajambo avuga dukwiye kuyatahura uko uno musi je ndamufata mu content creator kugira asho gukora ibikorwa vyiwe bishoye kumufasha kuduza YouTube yiwe canke no gukurikiranwa cyane kandi akomeze kuguma avugwa ngo kwisi kugira vyorohe kumva yuko izina rya Cristiano Ronaldo nubwo yavuye muri football izina ryiwe ryacavugwa ngo nuko kabisa bimeze witwa Cristiano Ronaldo avuga yuko kugeza muri kano kanya ihiganwa ryo muri Laliga gutsinda igitsina biba vyoroshe gusumba wanashaka gutsinda igitsina uvuga ngo mu higanwa rya Arabie Saoudite iyo bazi kwizina rya Saudi Pro League atwivirira hano twinjiye mu yandi makuru karavugwa amakuru batubira twinjiye wanashaka ni mu bushimwe uvuga ngo imbere ko twakora twinjiye mu mashampiyona narabonye amashampiyona yangiye kubatangura agwera ko no munsi yaba muri Liga Premier League n'andi atandukanye munyemerere gato tubanze twinjiye wanashaka muri bushimwe uvuga ngo bwa FIFA the best bwiye kuba banatogwamwo umukinyi yigenje neza yaba umukinyi yigenje neza gusumba andi bakinyi yaba umunyegori yaba umukinyi akina hagati mu kibuga yaba umunyegori yaba abamenyereza batandukanye muze mumfashe tuciye kuba tunavyinjira ko novuga ngo bitandukanye abakinyi novuga ngo bagiye kuba batoramwo umukinyi novuga ngo yigene neza gusumba abandi bakinyi mu gashimika FIFA the best n'abakinyi bashika kuri 10 hamwe witwa Ousmane Dembele wino equipe yitwa Paris Saint-Germain haraziza ya Hakimu Akraf Hakimpe ya Paris Saint-Germain kakina kane na equipe nationale ya Maroc araza witwa Harry Kane wino equipe novuga ngo ya Bayern Munich hakaza izina rya Monaco witwa Kylian Mbappé hakaza na Nuno Mendes hazana Cole Palmer hakaza na Pedri Gonzalez hakaza Rafinha hakaza witwa Mohamed Salah hakaza Vitinha hakaza n'uwitwa Lamine Yamal abakesha kuri 10 basore Adu Jean Claude ni wazina yogiye ko karatangwa yuhuyeje ho toza kwigenza neza ku madi bakinyi Ousmane Dembele Hakimu Harry Kane Kylian Mbappé Nuno Mendes Cole Palmer Pedri Gonzalez Rafinha Salah Vitinha n'uwitwa Lamine Yamal nibaza ko twabonye Ousmane Dembele atahukana Ballon d'Or bamwe baravuga ati kuba Ousmane Dembele atahukanye Ballon d'Or ntabwo biteye amakenga nka Ballon d'Or twabonye umwaka wazitwara twagwa na Rodri Cancante kugeza ko iyo mwanya nibaza ko yosa navuga ngo nk'ibiri clear ahubwo twari twatangajwe n'umwanya Rafinha yari yararose kuko byasa nko kumenga ari kuri cyane tugiranije naho twibaza ko Rafinha ariko yarakwiye kuba ari rero bivuze ngo muri FIFA the best ashobora kuza karonka umwanya mwiza ariko bidakuraho ko nubundi ko Jembo nako nubundi Ousmane Dembele ashobora kuzoza akaba ari we mukinyi aba umukinyi mwiza aranze umwaka muri FIFA ategute kuko Ousmane Dembele novuga ko nta bintu birenze cyane jana kujana yakoze gusumba abandi ariko yabaye muri equipe nziza ifise umumenyereza mwiza